Imyiyamamazo y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka mu mugambwe UPD Zigamibanga yarasozerewe ku rwego rw'igihugu ku kibuga Amani muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu w'Imana igenekerezo rya mbere ruheshi mwaka wa 2025 aho iyo myiyamamazo yatangujwe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje umugwi wa Santos na Wembley. Urongoye umugambwe UPD Zigamibanga mu ntara ya Bujumbura Nyandwi Mateso yasavye abazigamibanga mu ntara ya Bujumbura ko bubahunda amajwi mu kubaka Uburundi buzira akarenganyo n'igiturire. Dusavye abazigamibanga mwese murikiye mu ntara yagutse ya Bujumbura kuduhunda amajwi menshi cyane. Barundi kazi. Umugambwe UPD Zigamibanga wubakiye ku nkingi zitatu: ubuntu, ubutungane na demokarasi nyakuri. Kandi muzotore UPD Zigamibanga tubake Uburundi buzira akarenganyo n'ikinyoma n'igiturire. Casim Abdoul arongoye umugambwe UPD Zigamibanga ku rwego rw'igihugu yari yateye iteka ivyo birori yasavye abazigamibanga bose ko bosidukana niyonka mu kwitabira amatora aho yanaciye yibutsa baraho imigambi n'imigabo bashize imbere muri uwo mugambwe. Uno munsi turiko tusozera imyiyamamazo. Nashaka ndababwira yuko igenekerezo rya 5 ruheshi ko atamuzigamibanga n'umwe azosigara muhira atagiye gutora. Imyiyamamazo n'amahiganwa atari urwango abantu bahitamo kugira ngo bahezanye. Turiko turiganisha imigambi yo kubaka igihugu cacu kugira ngo gitere imbere bose. Acho bituma rero nagira ngo ngaruke kandi no ku migambi n'imwe twagiye gushikiriza. Twashikirije umugambi ujanye n'ubugunza akazi mu gihugu. Twabize yuko ari ndenga yuko amashirahamwe yagiye ahomba namwe mwami yagiye agurishwa asubira akubaka. Aha rero twavuga n'ishirahamwe rya Burundi. Niba gutera kwa shinga amateka tuzofasha muri y'amafaranga y'ubushikiranganje bw'ubudandaji bukoresha kugira ngo bubake ishirahamwe rindi rishasha rikora amacupa. Nagandabwiye ko natwe turi gusanga iminsi yose burya bucupa bwa plastike tuguma tubitaka mu ferege ivyo bizahera. Abategetsi bumva yuko abanyagihugu bagiye kubona amajwi bagaca bayigira bakabanena. Muna dutete kadamuna n'ashinga amateka tuzokumvisha bamwe bacu bashinga amateka n'abandi bakuru yuko baganye na rero boss wacu. Aba bategetsi bose tunaza kuziza muri izo bikoresho bya leta. Bamutu zoshoneka bya bikoresho byose zoshoneka nta kintu kimwe kizosubira kubura. N'ibisho kwa muganga bizoca bigabanuka. Nta ntebe zizosubira kubura mu ishuri. Nta ibitaro byose bakura mu ishuri abana bawe bakuru bari biga. Kubera ko isanteri umushikiranganje umushinga amateka ntazokwemera yuko umwana we yisaba mu mwangu ko tubona mu mashuri. Twebwe imigambi tuvuga yuko ishuri hagomba kuba inyigisho z'akanozera. Abana b'abarundi bajya amashuri bakavuga mu gihugu kandi bagahiganwa no mu yandi makungu. Twebwe tumaze kubashinga amateka tuzashingaho ibwirizwa yuko bajya abantu mubona barenganye mu mabohero bavaye benshi kuko murazi hafi nka 80% bari mu mabohero batarashinga imanza. Ivyo birori bikaba vyasozerewe no kwerekana abazigamibanga umugambwe UPD Zigamibanga washize imbere mwaya matora. Haca haba umugigwa wo kwigisha abanywanyi b'uyo mugambwe ingene bazoshobora gutora bisunze umugambwe wabo wa UPD Zigamibanga.